Yesu ashimwe. Amen. Yeni cyubahiro umukuru w'icacu Burundi n'umutamukanyi wanyu banyakubahwa muri munama muri nayibonye banyakubahwa muri ubiro bikuru by'umugambwe CDFDD n'abatamukanyi banyu n'abanega banyu nyakubahwa n'iteka ukinama mpuzamamateka umutamukanyi wanyu abatowe kugira ngo basenge waserukiye idini rya Islam Shehe Bukuru Omar ashike hano waserukiye ishengero rya Katolika Mwene Francisco Nzojiyobiri Evode ashike hano dusabe ndetse waserukiye ishengero ry'abaporoti Apotre Charles Bumuka nabo nyine ashike hano kugira ngo badushire mu maboko y'Imana kazi. Izina ry'Imana nyenimpuhwe nyenimbabazi Imana mushobora byose ugushimanirwa ukwiye n'ukwiwawe Imana umuremyi w'amajuru n'isi Imana uninahazwa n'ibiri mu majuru n'isi nyitangiro n'iherezo turagusabye Imana iki cicaro cacu iri koraniro ryacu twaje ngaha kugira tugukengurukire tugushimire ibyiza uwo adushoboje mu kiringo cy'ukwezi kose nta buhinga nta bukerebutsi nta nguvu kiretse uko byose tubizera kuri wewe Mana mushobora byose turagusabye uhezagire igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi duhereye ku mukuru wacu w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi yani cyubahiro Ndayishimiye Evaristo nabo bafatanije kurongora iki gihugu uhezagire umugambwe Mana umugambwe wabaye akarorero mu kwerekana no gushyira habona izina ryawe Mana mushobora byose amasengesho y'uno munsi abe imvo y'ukuroranirwa no mu yandi mezi tugira dutangure uduhe kubana n'abacu neza abafunze Mana ubakirire amafungo yabo abaje ngaha bafise ibyo bashikana babishikane n'umutima mwiza maze ubongereza aho bakuye kandi ubarengerezeko Mana mushobora byose twishize mu minwe yawe twisunze yuko nono munsi abamizirima bari bafise urubanza rwo kugendera aho Adamu na Eva bahuriye ku musozi wa Arafati mu gihugu cya Arabia Saudite mugabo Mana uko ushaka icyo ushatse nico kiba ntibyakunze yuko amakungu aguhurumbira abari muri ico gihugu tugusabye Mana bibuke n'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi turagusabye Mana nyene cyubahiro mushobora byose utwakirire ibisabisho byacu utwakirire amasengesho yacu tukumenye turushirizaho kukumenya uhezagire igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi imbibe zacu zose uzicungere Mana ntibagiye gusabira abari ngaha bose basubira inyuma marembe abatwakire Mana ubahezagire sozera ngira nti n'abaza kutwigisha ubahe inkomezi
uduhe kugutahura by'ukuri, tubigendere tugusaba ubuzima bwiza, amagara meza n'iherezo ryiza. Tubigusabye kuko urinye no kumvanye no kwishuranye n'ubumenyi. Amin, amin, amin. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Mana yacu, Data rugira byose, se w'umukama wacu Yesu Kristo nohezagirwe. Nushemezwe kubera urukundo dukunda. Nushemezwe kubona uno munsi wadushoboje kuza twese uko turi ngaha ngo tugukengurukire kuri uno munsi wa kane wa nyuma w'ukwezi kwa Mukakaro. Turaje mu nyoga zawe Mukama, turabe ryiza. Raba ryiza umwe wese mu bakoraniye ngaha. Raba ryiza umugambwe wacu CNDD-FDD n'abafashije bose kugira ngo iki gisabisho gitunganywe. Raba ryiza igihugu cacu c'u Burundi ciza waduhaye ngo dutunganye. Raba ryiza abategetsi bacu duhereye ku mukuru w'igihugu n'abandi bose bafasha mu itungano ry'igihugu. Raba ryiza abarundi bose yo bava bakagera. Amaraso y'igiciro ntangere y'umwana wawe Yesu Kristo nadutwikire. Naho tutariberana rwose Mukama, turubahutse kuza mu nyonga zawe we muvyeyi wacu. Tuje kurya k'umwana aje agana umuvyeyi yuzuye urwondo. Hari byinshi Mukama byatuzingamitse. Hari byinshi tutashoboye kurangura uko bitegerezwa. Na cyane cyane hari igicumuro kidutandukanya nawe kigatuma ubunwanyi dufitaniye na bene wacu butituka. Hari ivyo tutashoboye turangurira bene wacu. None Mukama turabiguhereje byose. Turaje rero ngo duhezagire, uhezagire imirimo yacu. Kandi unadufashe Mukama kubandanya turangura neza imirimo wadushinze ku bwacu no ku bwa bene wacu, kugira ngo igihugu cacu c'u Burundi kironka amahoro, abarundi bose batunganirizwe, abagwaye n'abagowe bisange muri twebwe, imfuvyi n'abapfakazi baronka indemesho nyakuri ivuye ku rukundo n'ingingo, ubutungane busasagare hose no muri bose. Twihetse kuri Francisco Mweranda we yasize, we yamye yitaho bato bato. Tubigusabishije Yesu Kristo Mukama wacu, we Mana musangiye ubuzima n'ingoma mu bumwe bwa Mana Data mushobora byose, mu muga Mutima Mweranda ubu no mu myaka yose. Amen. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Mana Data wa twese ubyagenga. Ijambo ryawe rivuga ngo aho babiri canke batatu bazokoranira mu izina ryanje nzoba ndi kumwe nabo. Twebwe twese turi ngaha Mana, turazi ko ijambo ryawe ari ukuri, ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe kandi n'ubugingo. Turanezerewe twese bivuye mu mutima, mu mitima yacu, kubariya ku ikaburimbi naho mu misozi, umuntu wese Mwama ari ngaha. Turanezerejwe no kuba muri kino kibanza tuje guha amashimwe uhoraho Imana Data wa twese. Muri twebwe twese Mana, nta numwe aragukubita ijisho mu buryo bw'umubiri, mu maso y'umubiri waduhaye, ariko ibikorwa wakoreye Uburundi, uburyo wazigamye Uburundi, ni nako Mwami wakoreye Abisirayeli. Bakubonye mu bitangaza ubakorera, baraheza barakwambaza, baragupfukamira, bagushira imbere. Turagushimiye Mana yacu nziza, vya bindi bakorera Moyize ukabikorera Josue,
ukabikorera aba David abavugishwa n'Imana, nibyo twirirwa turabona ijoro n'umurango. Ni naco gituma twaje ngaha ngo tugushengerere n'iteka n'icubahiro mwami. Amahanga menshi adashobora kuronka iribako, aho abategetsi b'igihugu, indongozi z'igihugu zimenyerezwa kwambaza Uhoraho Imana yacu nziza. Turagushimiye rero, ntabwo twaje gupfukamira abayari canke umuntu wese mwami abifate ibisanzwe. Turi ngaha mu bidasanzwe, turi ngaha mu bitamenyerwa, turi ngaha Mana. Turagushimiye, tugushimiye ko izuba ryaka mu Burundi. Tugushimiye kubona umuvyeyi wacu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Tugushimiye kubona ivyegera vyiwe ko ari bizima. Tugushimiye kubona imiryango yacu ko ari mizima. Tugushimiye ko igihugu cy'u Burundi gihari. Uragahezagirwa Mana usumba byose, Mana yacu nziza. Turagushimiye ku mutekano, kubajeje umutekano. Turagushimiye ku muntu wese Mana. Turasabiye buri wese ngaha agubwe neza muri aya masengesho. Numvise umusongo uhagarare mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uhoraho Mana yacu nziza, ngiki kimazi c'amashimwe ku kwezi gutashe tuzana imbere y'inyonga zawe Mana. Ntuzocibagira Mana. Uzokwereka ayinakebwa zitagusenga ko abasenga Imana bakayizigira, baheza bakabona ivyamwa byo kugororoka Mana yacu nziza. None rero tugushize imbere uku kwezi kugiye kuza, ukwahise twagushimiye Mana yacu nziza. Urazigama umuvyeyi umukuru w'igihugu waduhaye. Uyu niwe wamutanze, tubibona kuva mu ntango. Processus yose mwami twarayikurikiye, turaheza turavuga ngo uyu muntu nudasanzwe kuko avuye ku Mana. Turabigushimira Mana yacu nziza. Twese turi ngaha waduhaye umugisha wo kurerura, niko ijambo ryabo rivuga ngo musengere abategetsi. Mwami turamuteruye twese n'ibiganza byacu n'imitima yacu, turamukweretse Mana n'umuryango wiwe n'ibibondo byiwe. Turamukweretse n'abamufasha kuyobora, muhereze inspiration, guhumekerwa uburyo twari igihugu cy'u Burundi. Ntabyo yoshobora, niko Dawidi yakubwiye, yakunda guca bugufi aravuga ati Uhoraho utemeye kubana nanje noshobora gute gutwara ihanga ringana gutya rimwe na rimwe rikugora. Dawidi araheza yobora neza, aronka intsinzi ikomeye, atsinda abami n'abami. Mwami turagushimiye rero uyu muvyeyi wacu, turamusutse ko umugisha w'Imana Data wa twese. Umurinde umuzigama iyaturuka niyataha, umurinde igisigo cose mwami c'umwasi n'imigambi yose ya shetani n'inama zose zikuzimu na za nama zose zobera mwibanga sekibi yotegura. Turazihungabanije twisunze izina rya Yesu yapfuye akazuka. Pawulo yavuze ngo dufise ububasha bwo kurandura imitego yose y'umwansi. Mwami uramurinda, uramuzigama, urazigama ivyegera vyiwe, urazigama barya wamuyoboye ko gutora Mana. Urabigisha, urabenspira, urabuhumekera iyo baryamye, urabashoboza Mana. Barongora ubwoko bwawe, barongora igihugu c'Imana, bazogishikane ku Mana Data wa twese. Urakoze nyene ijuru n'isi, ubarinde Mana. Uturinde abanyabiturire, uturinde abinzigo, uturinde Mana. Turagushimiye umuco mwiza utangiye guseruka mu Burundi wo kurwanya idayimoni zose zibiturire mu izina rya Yesu. Iyi mpemu y'Imana itanguye none, turasabye ngo ibandanye muri kino gihugu cy'u Burundi Mana. Urakoze nyene ijuru, usasagare ngaha hose. Mpemu w'Imana abe kuri twebwe, abane natwe
urakoze turagushimiye imigabo n'imigambi y'ubworozi y'ukurima byose imvura izogwa mu kw'icenda ibintu byose ufashe Yesu nyene inganje uyu nyene ijambo ryawe rivuga ngo wowe uri nyene inganje mukuru ariko mu gihugu cy'u Burundi uyu mubyeyi wacu niwe nyene inganje urakoze turakuninahaje turagukengurukiye muri byose mu gukomera amashi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Amashimwe cyane ku Mana yo mw'ijuru. Murakoze tugihagaze turirimbe ruririmbo ruyagiza igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi duhejeje tutagushirako ruririmbo ruyagiza umugambi wacu mwiza CNDD-FDD. baharanira demokarasi nyakuri mu gihugu kigengwa n'amategeko abarundi bose bubahirizwe bashire kandi biga canke wangura ariko hanyuma yibwira ati naho ntubaha Imana ntihagire n'umuntu n'umwe nsonera kubera ko umupfakazi angora ngira ngo ndamutunganirize kugira ngo ntiyame azi imisi yose kunzigiriza. Umukama arasubira ati nimwumve ico uwo mucamanza mubavuze. None Imana niyo itotunganiriza abashimwe nayo bayiborogera ijoro n'umutaga yoteba kubagarukira. Ndababwiye ko izobatunganiriza bidatevye, ariko umwana w'umuntu aho azogarukira mbega azosanga ukwemera kw'isi? Tushemeze iri jambo ry'Imana. Shemezima tangidato ruiteri nimoni nahaze niyo yandavyegiza kandi nari nyabworo zomoya
somuninazi yakayose umuninaze Mana mutima mweranda Nitwa Leopold Fiston Gacuririzi ndi umukristo mu Ecclesia Katolika y'i Roma umwene Francisco wasamwe atagicumuro nkaba n'umugumyabanga bavukanye
icyubahiro Mana mushobora byose ubu byagiye hagati yacu ni wowe Mana waturinze kandi n'ubu niwe utuyoboye mu nzira turiko turajamwo ntuhabwe icyubahiro rero mw'isi no mw'ijuru. nyakubahwa cegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe wacu CNDD-FDD, mwa nyakubahwa mugize inama nkuru y'inararibonye n'abatambukanyi banyu, mwa nyakubahwa mugize ubuserukizi bw'umugambwe n'abatambukanyi banyu n'abanega banyu, nyakubahwa mukuru w'inama nshinga amateka n'umutambukanyi wanyu, mwa nyakubahwa mugize inama mugize ibiro vy'inama nshinga amateka n'inkenguza amateka, mwa nyakubahwa bashikiranganji bashinga amateka n'abakenguza amateka muri ngaha, nyakubahwa urongoye umugambwe CNDD-FDD ngaha muri iyi ntara ya Gitega, nyakubahwa buramatari w'intara ya Gitega, mwese n'abatambukanyi banyu, mwa nyakubahwa mwese ndongozi zinyuranye mu buzima bw'igihugu, umwe wese mu cyubahiro ciwe Imana yamuhaye, bakozi b'Imana mwese bashitsi bahire, tugira amahoro y'Imana. Haleluya. Amen. Salamu alaikum. N'ubundi munsi mwiza, umunsi uhimbaye cyane cyane ku bagumyabanga, kuko ni umunsi dusubira kwiyibutsa ko turi kuri rya sezerano. Duhuye abagumyabanga bamaze ukwezi tuzirikana iragi sogokuru wacu Petero Nkurunziza yadusigiye. Tumaze igihe tuguma ku gisabisho kugira ngo iragi ryiwe yadusigiye n'iragi ry'Imana tuze tugume tuvyibuka kandi tubigendera. None rero no muri aka kanya nyene nagomba ndabasabe mubanze muhaguruke nawe nyene tumushikirize agasabisho. Murakoze. Turashimira Imana cyane kuko Imana yarasubiriye irakora ibitangaza mu Burundi kugira ngo n'abatahora bemere. Nari narigeze kubabwira igihe kimwe aho hari umunyamahanga muri bamwe bariko baradutoteza, yavuze ngo mwishima kuri irya Mana yanyu ngo tuzobereka. Uwo munsi babimbwiye naciye mvuga nti niyaba yarikuye mu kanwa akabivuga ubu nyene turatsinze, kuko Imana ntishobora kwemera ko izina ryayo ritukwa. Nico gituma Imana yaciye idukorera ibitangaza ku isi yose batangarako. Yadukoreye bikomeye kuko ivyo twaciyemwo yitaba Imana ndizeye neza ko atavyo twari gushobora. Yadukoreye ibitangaza, yaratweretse yuko koko iri kumwe natwe
mu kutwereka ko sogokuru wacu ari we koko yacako akatubwira. Ni byinshi yatubwiye, tuzoronka umwanya wo kuvyegeranya neza, hanyuma tuze turabisigurira kimwe ku kindi. Mugabe ico nababwira nuko neza twabonye ko yari kumwe n'Imana, kandi mu vyo yavuga vyose, ivyo yakora yaba ari Imana yabimweretse. Ico turamaze kucemeza tudakekeranya. Ndabivuga ndabishingira intahe kuko nka jewe ubwanje ndiko ndasubiramwo ivyo twayaze, ivyo twavuze vyose n'ingene twabicocagura turi kumwe. Ndiko ndaraba uno munsi nasanze neza yarariko arantuma ati genda uzugira iki, uzugira iki, uzugira iki, iki kiragoye urakigira uku, iki warabonye ingene bitugora. Iyo rero ndiko ndasubiramwo ndabisoma kuko naravyandika, cambona umwami Dawudi ariko arashikiriza ubutegetsi Salomo, kuko mwihweje mwibutse naho twaturi ngaha ku gisabisho ca nyuma, kwari nk'uko ariko arababwira ati nguyu samuragwa, nimusubiremwo muze muribuka ivyo yavuze ujya munsi. Yavuze ibintu bikomeye cyane vyerekana ko Imana yari yamubwiye iti wewe babwira uku, baremesha uku. Kandi n'igitangaza cabaye ni ingene abarundi twagumye turemye, nibidasanzwe. Nimwaba hariho abatabona ko ari igitangaza, baratubwira ahandi hantu barabona bamara iminsi 10 batagira umukuru w'igihugu, abantu bakagoma batekanye nk'uko umukuru w'igihugu ariho, bose bagatekana ntihagire. Iyo biba vyari ivya shetani, kijya gihe watutangura kubona imitima mibi yigaragaje. Muga kubera ari Imana yarazitiye impwemu mbi zose zituma twese tuguma dutekanye. None rero uno munsi tuwufate dushimira Imana kuko yarabanye natwe. Hariho ababonye ibintu mu gihe twari mu matora n'ubu bibagora kumva, najari jewe nuko mfise ukwizera kwishi ntivyari vyoroshe kumva. Mwarabonye ingene urugori ruduherekeza mu nzira yose. Bijya bintu hari abandi mwumvise bari muri kampanye babonye urugori kuzuba. Bijya ntibisanzwe. Bijya vyari vyerekana yuko n'ubudafise ukwemera nabone agire no kwemera gukeye. None abanyisirayeli bari ku rugendo ntibaherekezwa, inkingi y'igicu ikagendera imbere yabo, hagera mw'ijoro hakaba umuco ubamurikira. None natwe ntimubona yuko twaherekejwe n'Imana kugira ngo twese tureme? Nico gituma dushimira Imana ko yagumye impande yacu kandi bikagenda neza. Imana no muri ivyo bihe vyose twagira ibibazo, Imana yagumye iremesha abarundi, ntibacika ivutu. Nivyo kuyishimira. Turashimira Imana uno munsi kuko uravye ivyo bihe vyose twaciyemwo